Yes, ndakuramukije inshuti mugenzi w'ibiganiro bya Indundi TV, ndakuramukije wewe wese udahengeshanya kubandanya tugikira impano za 257 ni ndagushimire wewe wese wama witanga gukora ijambo subscribe, ariko tubanza dushimire Imana yo yaturamukije tukaramuka amahoro kuko niko byama bimeze. Ni Allen the Real, ni Instagram, ni Facebook ndetse na Twitter. Reka ndakwereke ninde nakuzaniye tuje kuyaga kubiki. Numwe mu basore bariko barakora neza cyane muri industry ya 257 tuje kuyaga kubiki. Numwe mu basore bariko barakora neza cyane. Subscribe kugira ngo nanje cengaruka. Yes, inshuti mugenzi nkuko nabikubwiye ndi kumwe n'umwe mu basore bariko barabikora neza cyane ku ndirimbo imwe gusa ubona yuko ya trendinze igisagara kizima, abantu benshi bazi Berry Music kwizina ariko bataramubona. Reka ndaguhikaze Berry. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego. Abatakuzi Berry Music bidondora gute nko muririmbyi? Umuririmbyi w'umurundi, aba mu Kanyosha, mu upcoming. Ni muririmbyi w'umurundi aba mu Kanyosha no mu upcoming. Yes. Uvuze Berry Music, turumva Berry Music ariko siryo zina abavyeyi baguhaye. Neza neza tubwira ko twidondora. Amazina abavyeyi bampaye ni Ndeme Bertrand. Aba mvuka mu muryango w'abana batandatu, ndi wa kane. Yego. Mu muryango w'abana batandatu ukaba uri wa kane. Berry Music yatanguye kuririmba ryari n'iryari yatanguye kuyumva yuko afise impano yo kuririmba, canke n'ivya bindi mu muryango bose bari harimo umuntu yari afise impano yo kuririmba amagakora bikunda, byagenze gute kugira wumve ko afise iyo mpano? Bon, jena nakuze ndabikunda kuva nkiri muto. Narabikunda sana, nasubiramo indirimbo za Kidum. Cyo gihe niwe numva cyane na Mr Nice muri Tanzania. Hama ninjiye muri studio for the first time muri 2013 mu mpera ntihenze. 2013 mu mpera. Yes, niko vyifashe. Warakunda kumviriza indirimbo za Kidum za Mr Nice, turagenda gashot k'indirimbo ya Kidum akunda kumviriza gusombye izindi, nakandi gashot akunda kumviriza kwa Mr Nice. Dohereza abantu kugira ko tubumvishe ingene kwa Berry byari byifashe. Kidum ariyo yavuga ngo tudoza akajwi kandi. Nta kibazo. Ariya Kidum yakera yavuga ngo uwishe yasawiye yaramenje wikika mukiza gutoteza abandi. Ya Mr Nice yavuga ngo kila mtu na demo wake. Yes, niko byifashe kugira ngo utangure n'impaka ugenda uraraba ku bandi, kuko bakubwira ngo abaririmbyi ni cirore c'abandi babakurikirana canke cyo gwaruka bivanye n'ibintu bigiye bitandukanye bagenda babereka. Ariko rero Berry 2013 ucurinjira muri studio, ariko n'umunsi turiko twumva yuko indirimbo nshasha yawe novuga ikiri nshasha itaramara igihe kirekire yuko ari yo ndirimbo yawe ya mbere. Muri 2013 byari byifashe gute? Yari indirimbo yawe kubera iki tutigeze twumva yuko Berry yigeze kuba aririmba ico gihe? Iyi ni indirimbo yanje ya mbere yiwanje niyandikiye. Izindi yari just abantu bampamagara mfata chorus. Kuko nta experience nari bwagire nini. Berry w'ico gihe aririmba gute? Kuko Berry uno munsi barafise ukuntu bavuga yuko yo baririmba. Berry w'ico gihe aririmba gute? Berry kunyere sinigeze mpindura cyane gose. Kumvisha indirimbo aririmbye 2013. Bon, nafasha chorus ndavuga ngo yukuri wanwaye umutima, ibyifuzo byanje nukubana nawe mwamikazi umutima wanje. Ibintu nk'ivyo. Berry urugendo rw'umuziki rucyo rugenda gute muri 2013 2014 15 16 17 gushika no muri 2020 niho hagiye kumvikana indi ndirimbo? Kubera ko utigeze ukomeza urugendo, ni giki cyazibiye Berry kugira ngo yinjire muri career y'umuziki? Cyo gihe indirimbo nyinshi nafashe chorus nyinshi, harimo nyinshi ntigeze numva. Donc urumva ni za ndirimbo ziguma. Warinjiye muri studio muga ntigeze uyumva ingene byagenze. Camera nk'uhagaritse gato, nasubiye muri studio muri 2016 17. Icyo gihe hari hasohotse indirimbo ya Yves Melody yitwa Just Dance, sinzi kuyibona. Bon, ndayumvise navuze ati aha nokoramo ikintu ugira nipime ko nshoboye kwandika kwa. Hama cankora ibyo nyene mugabo mu amajambo yiwanje ayandi nanditse kuri ujya mu gihe ugira nipime, ndibuka nayikoreye kwa Floris. Floris Pro. Erega niko bimeze umuririmbyi arivuga. Byari bimeze gute muri iyo ndirimbo abantu batigeze tugira ibako ryo kumva iyo ndirimbo ukacu twumvisha ingene byari bimeze?
indirimbo yitwa yiwanje nayise tonight. umengo yarigeze kunsha mu matwi ariko batigeze bayumva ariko kanya yavuga mwiza we nyegera nunje kure shengewe oh no no girl come to me nataka mwili wako kwenye unipe chote chako nikupe changu we mtoto moto ay 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 I'm gonna dance nawe tonight. I'm gonna dance nawe tonight. Yitwa Berry Music. Umaze gusubira mu ndirimbo feedback waronse ku bantu bakwegere cyangwa ku bantu bagiye barayumva yari imeze gute? Barayikunze cyane. Actually hari abana batemera ko ari jina yanditse. Iri ryoshe cyane. Nk'umuntu ugari rya mbere ninjiye muri studio nkandika indirimbo. Baratangaye sana nibona nibo bananteye n'intege ngiye ati sha wowe urashobora gukora ikintu gikomeye. Hari 2017. Hari wigeze kumbwira ngo ujya mu type n'ubusindemera yuko ari wa undi twacokoza kuri teletike tukamubwira ko atana kimwe ashoboye atani cyazoba ariko akama twizeza ati one day nzokora ikintu cemeze igihugu cyose. Byari byifashe gute ku ishuri abo mwigana ico gihe bari bagufata gute? Ico gihe iyo ndirimbo ahubwo niyo niga teletike mu wa mbere superieur iyo ndirimbo nyene niyo batanguye kumenya ko wajama ko batanguye kubona ko ibyo mpora ndababwira ari byo nshobora gukora ikintu kiri cha grave imbere yaho atarayumva byari bifashe gute babona kubera muri mwishuri narakunda kuririmba sana naririmba anytime dose nkatari narakubita ku ntebe nkaririmba utu melody kubera umuntu akunda gucreate utu melody nibiki bakambwira ati feti we no gumusubiramo indirimbo z'abandi ukora gwawe nache ndabwira ati je ndafite stock lakini bado tu sijapata uwezo kugenda muri studio petitwe n'umwanya nturagera yes cyo atwe ngo we none ngo tubika tuone ngo we ngo utafanya kitu ngati me one day tu nzokora ikintu cya bien bumva baratangaye muri 2017 urugendo rwa rucaro wagenda aho naciye mba nkuhagaritse kubera bivuye ku amashuri navuze ati reka manze ndangize secondaire then chani lance muri carrière ibyo byabaye nahije la nepas ico gihe uburyo ntibwari buhari kugira ngo Berry yinjire mu muziki byanyavya honyuze mu kirenge 2020 umaze kurangiza ishure ni giki cyaciye kiza kugufasha kugira ngo rihe y'amafaranga kuko Kolly sumu producer akorera amahera y'itabi ari isombuye gatoya byagenze gute kuva ico gihe nari nibitse ndacanga nari ni acanze kugira ngo sohora indirimbo kwa Kolly kandi nziza Chituma nayi nifunze sinje mu studio yari na hariya usange ndiko nkora ibintu bita zonshimisha na je narifunze ndateranya ndibukarateranyije 70 hama Melody wa Best Life Music Yves Melody niwe kubera n'umuntu kenshi kubera twara abantu muri cafe umuntu kenshi twaba turi kumwe sana yani mu baririmbye bazwi niwe twatangiye kumenyana kubera yarazi tala yanje hariyo nawe nyene udukorwa tumwe mwene natuma namufasha mu ndirimbo zabo na jewe nyene akavuga ati one day petit je ntacyo msenda gufasha kinini ariko nikanda ku connect n'abantu bamwe petete ko bazogufasha gabo baba bantu ya connect nabo kibashoboye koko marira kumfasha baguma bampa ama promise zidashika ya ndagwa suchibibona so nibaka niwe yananyongereje iyo 30 kugira tuje kwa Kolly Melody niwe yanankonexe na Kolly amubwira ati Kolly kipaji iki usiregeze kubera Kolly ndibuka ko yatangaye sana kandi the first comment nabonye mu ndirimbo yawe yari ya Kolly yes niko byagenze Yves Melody wa Best Life Bora yarazi impano yawe of course numwe mu basore baba mu Kanyosha uretse yuko yubatse ubwo no munsi atika mu Kanyosha byaraje biragenda maze kuguconnecta na Kolly ikibazo cy'uburyo cyari ngorane waracanze urashika kuraya Yves Melody aragufasha araguconnecta na Kolly mbega wiyumvira yuko ejo bizava bigenda gute si Berry tuzoza kubura kandi bivanye nuko ego uburyo buzava mu bura bivanye na kwa kundi promotion ariko promotion twarabonye yuko yabonetse ikibazo cy'uburyo cyo kigiye kubera gute promotion yabonetse ndanashima ndashimira mwe bwa journaliste cyane asante hama
ikibazo cy'uburyo nacyo nararonse nyene hari abantu nyene bagenda barantera intege bambwira ati basi genzo of manda gufasha iki ntatakiri nishoboye hariyo na projet mfise urumva ntimuzombura cyane na projet mfise iri mu nzira ari izo nakurikira yes before turiko turagenda buke 2020 novuga igihe se ndacibuka neza ariko ni mbere yuko tuburanya kwigendera uwo twabuze tutanka Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu nyene cyubahiro imbere yaho hari habonetse I'm in love with you Melana I'm in love with you Melana kuma stars menshi ntiyumvira uyo Melana ninde abantu benshi bakambaza ati Alan dufashe dutohoreze uwo Melana no murundi yoba yakoze iki ni giki no muririmbyi no mumodo habaye iki abantu bose bari in love nawe yabaye iki byagenze gute kugira ngo uzane irya strategy hama mu nyuma cyatubona ari indirimbo wewe wavyumviriye gute wari wibaze ko byo gushikana he ico ni cimviro cyazanywe na team nje sanzwe mfite team nyene mfasha wagize team before yuko sora indirimbo wow yo muri quartier abantu nyene harimo abantu benshi nyene actually narabonye abaririmbyi abatamvyi ba TBA narabonye umwana kiri muto G-Flox atamba muri TBA ariko kandi ari umuririmbyi nawe nyene afise projet anagenda abona abantu bagiye batandukanye aba photographe aba model abantu bagiye batandukanye cyari cyumviro cha team cyari cyumviro cha team na yicaritse bamwe ndababwiye ati je na niyumviriye akantu kugira indirimbo ishobore nubwo atabushobozi dufise bwo gukora video cyangwa kuja kugira gusaba ama promotion urazi ko ari ibintu bigoye ari ugitangura tureka twe tuyigirire tugira ikintu kiri different hama kaya ka buzz ndakababwira barabumbana ka buzz ka bien cyitoraga create tugatireka kamare nk'imisi ngaye avaye ku indirimbiza kugira kayihe inzira basi zofuba bayibona master hama turakagira umwanya twari twateguye wo kwisohorerako biragorana turaburanya kwigendera kuri w'igihugu tuba turabangiriye gato ikiriyo kirahera actually narumvise ubwoba muga ati none ibyo twari twapanze biciye bipfa ngo kumba Imana yarefise indi mipango kuko hama tusha turayisohora after ariho kiriya gihe wabonye ibintu biragenda neza biruta nuko twari twiyumviriye nuko mwari mwiyumvira indirimbo ikigendera duga yinjira mu bantu indirimbo uko haca iminsi uyumva hana hariya indirimbo uko haca iminsi views ziduga ku murimbyi gitangura YouTube yiwe yarigaragara wavyakiriye gute kubona uko indirimbo yagira duga mu minsi mike y'igihumbi 2000 2003 kugendera duga mugihe hari n'abaririmbyi amaze imyaka igera kuri 2-3 bataronka ivyo bintu ku ma audio bon igyo ni bakwe kuri jewe kandi ni n'ubuntu bw'Imana nta bintu do special nakoresheje n'ubuntu bw'Imana n'imipango yayo yari yapanze kandi ndazi ko bitazogarukira hano James dream nini sana irenze tubwiriye dream rero kugira ngo abari ko barakubona maybe aba sponsors maybe abaririmbyi bamaze gutera imbere bavuga ati ndashobora gufasha urya muntu cyangwa undi muntu akunda umuziki avuga ati namufasha dream fise niye wipfuza gushika cyo mu mpano yawe icyambere narakunda kumva aba DJ bidoga ngo ntibaronka indirimbo donc zo kuvuza muri club nyene kwa n'umunyamahanga je agenda ayiryohererewe cha ngira na idea yo gukrea indirimbo yo gukrea indirimbo zitambika nkakrea n'amarangi atandukanye kugira ushobore kumva abantu benshi niwo muri utumva ikirundi muga kumva ka aciyumviro c'indirimbo ya gira umuntu wese agire partie hama iyo niyo ico nico kintu cyambere cyari kintera stress none niko biraba Imana ishimwe hama ibindi ndakeneye kumva muri East Africa natwe twagize ikibanza kujya twumva Tanzania Uganda kwa twagira ikibanza biciye mu muziki w'iwacu maybe biciye kuri jewe naho bitoca kuri jewe muga narabigwaniye bigaca ku wundi azoza inyuma yanje muga naramuciriye inzira ibyo navyo ni ibintu bigenda buke bisaba nyene kwitonda kwa nico ituma mu ndirimbo zanje nagerageje gucanga amalangue nkagira n'imidiho itambika kurusha naho yoba slow muga slow itambika rero iyo niyo iri muri dream yanje ndakeneye kandi ko natwe tuzana ama award mu Burundi kujya twumva muri Tanzania aba Diamond bazanye ama award
natwe tukayazana iwacu ayo muri Afrika ama free mama ki yes niko bimeze kandi ni nako tugomba kubigenza ariko ni je nawe dufatanya amaboko dufashe ukuboko uyu tugafata uyundi hama tugakomeza turi kumwe nta cyoza kidutanya ariko kandi nitwubaka uruhome ruzitira bya bindi bishaka kuza kubomora ibyo twubatse mu myaka yahera bizotuma dushika kure ariko nitwareka bikinjira bikabomora tuzoza gutangura ku ntango bitugora ahubwo gutangura no gushika aho twari tugeze dusange ntitukihashitse ariko kandi Wakibenda ninde kuri Berry Music Wakibenda ni umuririmbyi bisanzwe kubera je ni inspira ku ndirimbo nyinshi rero urumva ni nari inspire nawe nyene ku ndirimbo yiwe yitwa na Superman ndumva ko no kuramo ikintu nanje ijwi ryawe ni rya Wakibenda birasa bihuriye sinibaza abenshi niko babivuga no munsi niko babyumva mugabo sinibaza hari ikintu wigeze wishiramwe byo kuvuga ati reka niyespire kwijwi giwe ni inspire juste kuri iyo ndirimbo umuntu yakwespire kugira avuga ati irijwi nkamwe no gerageza yo barinda sha ni benshi ni abaririmbyi benshi gusa mugabo sisingira umuntu mvuga ngo uretse ni Berry gusa uretse Berry uretse ko ndakunda kumviriza Wizkid Nigeria yes ariko kandi niko kanya ntitwobicisha irungu Berry turaririmba umwanya wegewe imbere apana by'amasegonda 2 indirimbo yawe Melana kuko nimwe mu ndirimbo sinshobora kura ntayumvirije kandi nanagutera intege cyane kuko ni gake wumva umuntu yamfashe ku buryo numviriza indirimbo munsi wose idahindutse urakoze cyane let's go girl you fine so fine so nice your baby when you dance oh mommy girl you're fine so fine so nice your baby when you dance oh mama uri umukobwa mwiza pe sinkubesha nunyumve give me chance to be a man I never make you cry I swear ururu muri mu mwijima uri nyenyeri tazima ururu muri mu mwijima uri nyenyeri tazima yes ushobora kuba ufise urumuri mu mwijima ushobora kuba ufise wa wundi akwereka inzira zishika ariko kandi wa wundi agushigikira mu migambi yawe ni ukaba ufise umukunzi atagushigikira mu bikorwa canke imigambi yawe myiza urashaka ko wose umukunzi wawe ahubwo nuwaje kukugira ngo akumarire akanota akumarire imigambi uzopfe urota udashitsa ariko Berry urafise aho ushaka gushika ni hehe nibandi wipfuza gukorana nabo kuko bavuga ngo iyo ushaka gukubura ubanza gukubura mu nzu then ugakubura hanze kugira ngo ni wahera hanze ntuze gucafuza n'ahandi wari wakubuye nibandi wipfuza gukorana nabo nibandi wipfuza gukorana nabo hanze wahera indani nihe wipfuza gushika biciye muri izo nzira zawe z'umuziki ndashaka muri Afrika badukurikirane natwe dukurikiranwe biciye no kuri jewe nicyo gituma mu Burundi sindiyumvira cyane uwo twakorana ariko uwari we wese afite indirimbo nziza utarinjira muri career hari muririmbyi bavuga ati nikipata iyi collab ndafurahi sana kandi ndazi ndayitendeye haki bariho kandi ndabizi shasisi ahantu ndakubeshya Jesse ibyo sinabyumvira cyane byo collab narumvuga gusa narakunda kumviriza nyene collab kuri Berry ni collab ni ikintu kimvana hakikanshikana handi rero urumva nkoze collabo n'umuntu wo hanze byo babyiza cyane kuruta no gukorana ngaha naho tari bibi gukorana nabo ngaha ni gwa rukundo nyene zo turiko turagiriranira kuko hanze urumva ni indi step nzomfashe niyo nayo numva yuko uza gutarutse kandi bavuga ati inganzo ugasanga usimbiye kwa kari birakugoye gusubira kumanuka oya naje gituma ndiko ndakora ni nguvu kugira niyubake nka jewe nyene mu gihugu naciye kuri nakana yes niko wifuza gukora batumenye muri Afrika nibindi ni giki kintu uri kurasaba umurundi ariko aragukurikirana uri ngaha mu gihugu no uri hanze y'igihugu badu supporting kuko nibo ntihagire umuntu azokwisha nibo bantu ba mbere bazotuma dushika kuri ibi twama dusemerera abarundi cyambere dukunde umuziki wiwacu nanjye ndabemereye kubakorera umuziki batazogaya kugira batukunde kuko birababaje kumva umunyamahanga aje akavuga ngo abarundi ntimukundana dukunde umuziki wiwacu dukunde abaririmbyi biwacu
kugira natwe dushobore gushika kure dushobore kubaho duciye no kuri uwo muziki byose biva kuri abo babosi biva kuri abo bafana babandanye banshigikira badushigikira bashigikira umuziki ndundi na new generation tureke kandi ibintu by'ugwanko ngo je nkunda naka sinkunde naka bakunde bose ufane naka ariko bose bakunde umuntu akoze igikorwa ciza umusupport beragiye muri awu competition kanaka nturabete ndi team madimba ndi team data dushigikire kuko uzanya award ibije mu gihugu bero nizihe ntambamye mu upcoming ahura nazo ubwiranije kuraba urugendo maze gutangura icyambere muri studio aba producteur barakunda gutevya aba upcoming sana kuko urumva avuga ati nubundi ntabazi kwizohitinga avuga ati bidogwa cha atayicwa baadaye nigiki cyakugora kurakora na Kolly nta shakore ntiyangoye cyane ndanamushigeza gutebereza ntigeze kuko indirimbo yarayikunda deja yarayikunda sine gushika nino sa iri mu ndirimbo ahora ambwira ko yumviriza kenshi niki kintu Berry yari yibaza yuko coroshe atarinjira muziki amaze gushika yasanze ko bwo kigoye gusombya ibindi naye nibaza ko umenyekanye ariko ibintu bica byoroha kumbe bica bigora kuruta kuko niki kintu usanze kigoye umenyekanye hariyo nk'ahantu nyene wahora uje udasubira kuja cyane gose ahantu udasubira gufata umva nivyo bintu ubuzima nyene buba bugoye muga ko mu wabwemeye urabyihanganira mukabikorera yes aba DJs bari ngaha mu gihugu aba DJs bari hanze y'igihugu murabizi ndabakurikirana si benshi cyane nkurikirana ariko bamwe na bamwe ndabakurikirana ba DJ Lala ba DJ Burundi n'abandi bagiye batandukanye benshi gose ndabasabye dushigikire ino mpano kuko numwe mu basore bagerageza gukora numwe mu basore ugerageje kuraba indirimbo yaridandaje yonyene ubwayo kwanza yatanguye yaridandaza bikora nk'umuntu amenyereye akarere yabanje arubaka inzira bahora batubwira ngo Sadbino muririmbye ngo azi gutegura akarere k'inzira ariko tworonka benshi bafise ibyo byumviro bavanza gutegura akarere nibaza yuko atamuririmbye no mwiyo kwidoga nimba promotion bayikunye ku radio gerageza gupambana hari abantu bahari kugira ngo baze bashigikire Berry peut-être ndafishora ko mfise ikintu nta kubaje ariko wipfuza gushikiriza akanya ni gwawe nimba tagahari cyadusenzera bakunze abo nshimira cyambere nagomba gushimira Imana ko niyo yatumye nza ku isi niyo ifise imipango yayo izindi cyo yampaye jambo remo kuri vuga udugije akajwereza kuryoha ndashimira Imana ashimira kandi abavyeyi ndabashimira cyane kuko n'abantu bansapotinze kuva n'ubu gushika nino saha ico kintu cha déplacement baranakimfasha musaha hama nkashimira sana team yanje sinobayeza bose ariko hariyo nka Kent Beat ari mu Bufaransa ama social media yanje kugira ubone ashitse harya arafise agatege yashizemo gushika n'ubu ndanamushimira cyane ndashimira Wiz King ni nawe ndibaza azoba official DJ wanje ndashimira kandi ni nk'umu grand frère fise yitwa Frank Mugabo nawe nyine n'umuraperi nzomumva vuba niwe yarafashe mu mugongo sana niwe yampana intege niwe twamana kenshi n'umu Melody n'ibiki ariyo ba Emery Gang Samilov ni benshi sinobaheza ariko shout out to them Imana bayezagire babandanye bagira umutima mugongo ashimira kandi namwe bwa journalist imwebwe mwati akanagatege kanye kugira indirimbo ibe yarashitse hari ariko kandi nibutsa n'abantu kari irimwe mu ndirimbo zitangura ikiganiro ne playlist ntabwo ari indirimbo ziba zatowe niki ni staff y'indundi zitora kugira ngo zize zirahabwa promotion so kuvuga ngo turacyagura canke turatora ariko turatora 10 za mbere tugatora izindi ni indirimbo zitaramara amezi abiri kuri YouTube ni indirimbo iri mu ndirimbo zitangura ikiganiro mu kwezi kose promotion y'ukwezi kose kuri radio kaca mu kiganiro indundi hit show nizere yuko aragaga ibintu biryoshe cyane birangiyoera sana ariko kandi harakanwa nibagiye kubaza Trick ninde Trick numu producer ariko aramfasha muri projet yanje kuriki twizera igikorwa gikurikira ko kizari kwa Trick ni ikintu ukundira Trick turatahurana ni muri studio ni wamurondeye ni yakurondeye bo Trick tudinanye kuva kera actually gusa nitwe bwaronka ibakwe nyene ryo gukorana ko nije namuronde hama turicara twari muri studio mengo ndavyibuka nta na projet twari dufise gukora ariko namubwiye ati sikiriza akaide yumva ide ni ya bien sana acaratangura arakora ngo imba pauski
ndaririmba havamo indirimbo iryoshye cyane ku buryo n'ubu ariko arabifashamo na video akagufasha tane n'izindi nyungu abitezemo. Big up sana to you Mr. Trick and the beat kuva muri Tricks Lab, ariko kandi nkundira ndagushimira wafashe umwanya wawe kuva ku munota wa mbere gushika kuri uno munota udukurikirana. Je nitwa Allen the Real, niko byifashe kandi niko byamemeze. Inyuma ya kamera bamwita Marcel HD. Ku mbuga ziwe urashobora kumutora nkuko umuntu afise amafoto ameze neza, urashobora kumwikora ko kandi niko bimeze. Ariko kandi nishimira umutumire wanje ni Berry Music, ndagushimira ku kanya kawe no kutwitaba. Nanje ndagushimira cyane kuri aka kanya mpaye uko urumva atari mwebwe mudahari Jesse no mpari ndakubwira ko ndumufana wawe kandi yego urakoze. Yes, nizere yuko nawe ukamushigikira kuko no murundi ndumufana wa bose bakora neza cyane. Reka ndakubwira ko nanje ndumufana wawe, wewe uguma ufite onda subscribe ushinga kugira abandi baronke. Big up.